mukenge usangire ikiyago usangire kagasato iryo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane vuga neza Uburundi n'igihugu cahezagiwe Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe avuge neza igihugu camwibarutse Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe yubahishe igihugu camwibarutse erega turi
nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe araganutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye mu gihugu ca leta zunze ubumwe bw'Abarabu aho yari yagiye kwitaba inama mpuzamakungu itunganywa buri mwaka ihuza ibihugu vyose vyo kw'isi kugira ngo bige ingene ibihugu vyohangana n'impanuka z'ihindagurika ry'ibihe biyumvire kandi no ku migambi boshira imbere kugira ngo bakingire ibidukikije. Iyo nama itanga akaryo ku bakuru b'ibihugu baba bayitavye canke ababaserukiye yo gushikiriza imigambi mikuru ibihugu vyabo biba vyashize imbere. Aho rero nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yarashoboye gushikiriza ingene Uburundi bwiteguye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kandi n'imigambi iriko irarangurwa. Aho rero mu vyo yashikirije mu garuka ku ma politike yose y'igihugu asanzwe araba yitaye byo gukingira ibidukikije haba mu mugambi w'iterambere w'igihugu haba muri yambona kazoza y'Uburundi bwishira bukizana mu 2040 canke Uburundi butera imbere mu 2060 eka Uburundi bwaremejwe n'amasezerano yose yo kw'isi araba ivyo gukingira ibidukikije. Hambavu y'aya mategeko amaze gushira mu ngiro mu Burundi hariho n'imigambi mikuru yashizwe imbere aho novuga nk'umugambi wewe Burundi urambaye aho nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi adahegeshanya gutera kama abarundi bose kugira ngo batere ibiti ariko cane cane ibiti bibana neza n'ibitegwa aho aduhamagarira guca imikobeko gukingira inzuzi eka n'ibindi. Iyo nama kandi yaragarutse kukungene Uburundi mu vyo uko bwiteguye kugira ngo buhangane n'ihindagurika ry'ibihe bwitwaritse cane amagara y'abantu. Sanzwe muzi yuko izo mpanuka zibaye zihungabanya amagara y'abantu zikazana ingwara n'ibindi. Aho rero mu cigwa cakorewe ku bihugu 58 baraba uko ibihugu vyashoboye kwitwarika amagara y'abantu mu migambi yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe Uburundi kwa bwafashe ikibanza ca mbere bisigura yuko mu migambi Uburundi bwateguye kugira ngo bukingira bene igihugu bukingire ibidukikije buhangane n'ihindagurika ry'ibihe bwashoboye kwitwararika amagara y'abantu. Mu vyavuye muri iyo nama baragarutse kandi kubona ibihugu vya Afrika harimo n'Uburundi ari ibihugu bigira uruhara ruke cane mu gutuma ibidukikije vyononekara aho tuzi ko cane cane ibihugu biteye imbere ariko bifise amahinguriro usanga asohora imyuka mibi ugasanga itera akarere kabi bigatuma n'ibihe bihindagurika. Rero mu vyavuye muri iyo nama harashizweho ikigega kizoza gusahiriza ibihugu bigifisa mikoro make kugira ngo bishobore gusanura ivyasambutse canke bivuye kuhindagurika ry'ibihe. Ico kigega kaba kitwa le Fonds Pertes et Dommages. Hambavu hiyo nama nyinshobora mukuru w'u Burundi yarashoboye kandi no kwitaba ibindi bikorwa bisanzwe bitunganijwe aho novuga nko kwitaba ubutumire bwa mugenzi we umukuru w'igihugu ca Kenya mu nama yari yateguwe aho biga ingene ibihugu vya Afrika vyotera imbere vyoteza imbere amahinguriro ariko kandi ku buryo hadasohoka imyuka yo konona ikirere ivyo twokwita industrialisation verte. Muri iyo nama rero umukuru w'igihugu ca Kenya akaba yarasubiye kandi yaragaruka anashimira nyinshi umukuru w'igihugu c'u Burundi kuko ngene bemeranije ko bazofashanya bagakorana bagashira ingufu hamwe kugira ngo Uburundi na Kenya bishobore guteza imbere amahinguriro na cane cane bivuye mu guhingura ubutare bwinshi bw'ubwoko bwa nickel busanzwe buri mu Burundi aho ubwo butare busanzwe buzwi yuko butanga amasoko ntangaguvu atonona ibidukikije. Nyinishobora mukuru w'u Burundi yarongeye kandi arabonana n'umushikiranganje wa leta mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire aho naho nyene bemeranije ingene baganiriye ingene igihugu cuza ubumwe bw'Abarabu
n'igihugu c'u Burundi bokomeza imigenderanire myiza isanzwe ihari na cane cane mu gufashanya mu gisata c'ubutare n'amasoko ntangaguvu. Muri uwo mubonano hakaba haratewe ko n'igikumu hagati y'ivyo bihugu bibiri ku masezerano yo gucukura no guhingura ubutare bw'u Burundi na cane cane nickel. Nyiricubahiro mukuru c'u Burundi yarabonanye kandi n'abaguzatunga batandukanye bashaka kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi na cane cane mu gisata c'ubutare n'amasoko ntangaguvu, aho bifuza guherekeza Uburundi ku nzira y'iterambere bwatanguye mu guhingura ubutunzi kama bufise, aho twovuga nk'inzahabu, nickel n'ubutare bw'icuma. Yarabonanye kandi n'abifuza guteza imbere Uburundi mu gisata c'inkino, aho bifuza kuzoshiraho ishure ry'inkino mu byo bakora, bakaraba n'ingene bakurikirana ubuzima bw'abenegihugu, ubuzima bw'abana bazoba bariko bariga kuri ayo mashuri, kugira ngo abarundi bashobore guherekezwa mu mpano yabo yo kuba abanonotsi mpuzamakungu bashobora gukinira no mu bindi bihugu. Abo bose rero nyiricubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yarabahaye ikaze, arabugurura imiryango, mbere nabo bakaba banahimbawe bavuga yuko mu minsi iri imbere bazoza bakishikira mu Burundi kugira ngo bashobore kuganira neza mw'idonido n'ibisata bibijejwe ingene boherekeza Uburundi kuri iyo nzira y'iterambere. Son Excellence le Président de la République du Burundi, accompagné par Son Excellence la Première Dame, revient du voyage qu'il avait mené aux Émirats Arabes Unis, où il était parti pour participer à la 28e conférence des parties sur le changement climatique qui est organisée conjointement avec les Nations Unies. Cette conférence offre l'opportunité aux différents chefs d'État ou de gouvernement présents de se plonger en synergie sur les stratégies et les stratégies à mettre en place pour protéger l'environnement, mais également pour renforcer la résilience au changement climatique. À cette occasion, le chef de l'État, aux côtés des autres chefs d'État du monde entier qui étaient présents, a pu présenter à l'Assemblée comment le Burundi se prépare et est disposé à protéger l'environnement et à renforcer sa résilience face au changement climatique, en évoquant particulièrement les politiques, la mise en place des politiques sur le changement climatique, les politiques sur la protection de l'environnement et l'intégration de tous ces aspects-là dans les différents documents stratégiques du pays, à savoir le plan national de développement, la vision 2040-2060 du Burundi émergent et du Burundi développé, à la ratification de toutes les conventions internationales en matière de changement climatique. À côté de ces cadres légaux, le chef de l'État a également évoqué les programmes et projets prioritaires qui ont été mis en avant par le gouvernement burundais afin de faire face au changement climatique, notamment le programme national de reboisement dénommé Ewe Burundi Urambaye, le Burundi couvert, la sensibilisation au traçage des courbes de niveau, la protection des eaux, l'encouragement à l'agroforesterie et bien d'autres initiatives telles que le chef de l'État ne cesse de lancer l'appel à tout Burundais de s'approprier de ces initiatives pour protéger l'environnement de notre patrie. À cet effet, le chef de l'État a également souligné que le Burundi a pris en compte la santé de la population dans son plan national d'atténuation contre les changements climatiques, où par ailleurs le Burundi est classé en tête de liste des pays ayant le plus pris en compte la santé de la population dans leur plan d'atténuation, tel que le rapporte le rapport de l'Alliance mondiale pour les changements climatiques. Cette 28e conférence des parties sur le changement climatique a également donné l'opportunité aux différents participants de rappeler et d'insister sur le fait que l'Afrique et le Burundi y compris est victime en premier des changements climatiques, mais est le moins responsable, vu que la terre africaine est encore longée de verdure, pleine d'eau, sachant que les pays développés sont les plus qui produisent des émissions à effet de serre qui déstabilisent ou bien qui endommagent l'environnement. À cet effet, à l'issue de la COP28, un nouveau fonds dénommé Fonds pertes et dommages a été mis en place pour accompagner les pays les moins polluants
à faire face au changement climatique, car souvent ces pays sont les moins développés et ont des moyens limités pour y faire face. En marge de la COP28, le chef de l'État burundais a également participé à d'autres événements parallèles. Je citerai entre autres, il a répondu à l'invitation de son homologue chef d'État kényan à un événement qui portait sur l'industrialisation verte, où au cours de cet événement, le président du Kenya a apprécié vivement et reconnu l'excellence de la coopération entre le Burundi et le Kenya, où ils vont beaucoup plus coopérer dans l'exploitation du nickel, qui est une richesse, un minerai qui peut aider dans l'industrialisation, dans l'énergie verte, surtout que bien qu'on fait face au changement climatique, l'Afrique doit poursuivre son développement, mais tout en évitant les émissions à effet de serre. Le chef de l'État burundais a également rencontré d'autres investisseurs des Émirats arabes unis qui désirent accompagner le Burundi sur son élan de développement vers un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060 et qui voudraient beaucoup plus intervenir dans le secteur minier, notamment dans l'exploitation des minerais tels que l'or, le nickel, également le fer. Il a également échangé avec d'autres investisseurs qui veulent investir dans le domaine sportif à travers la mise en place d'une académie de foot qui pourrait également accompagner dans toute la chaîne de valeur, accompagner les joueurs dès leur petite enfance afin de développer les talents et contribuer également à leur développement socio-économique. Tous ces investisseurs ont reçu l'accueil chaleureux du chef de l'État burundais et ont par ailleurs promis que très bientôt ils viendront au Burundi pour de plus amples discussions avec les services techniques et de probables mises en place des cadres de coopération dans ce domaine. Le séjour du chef de l'État burundais aux Émirats arabes unis a également offert l'opportunité de renforcer les relations bilatérales de coopération entre les Émirats arabes unis et le Burundi, notamment à travers une rencontre qui a eu lieu entre le chef de l'État burundais et le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, où ils ont discuté sur le renforcement de la coopération, surtout dans le domaine minier. À cet effet, un mémorandum d'entente a été signé entre les deux gouvernements pour renforcer la coopération dans ce domaine et surtout dans l'exploitation de certains minerais phares comme le nickel et bien d'autres minerais du Burundi.